Hello bakunzi ba Samiro TV muraho mumeze neza murakomeye natwe turaho tumeze neza turashima Imana. Rero aha ni muri salon za Samiro TV tugiye gusangira ikiyago tugiye gusangira ikiganiro na cyane tugiye kwibanda ku ndirimbo nshasha y'umuririmbyi wa Nix yaraye asohoye iri kuri platform ya YouTube. Indirimbo yahaye izina rya Free Oleg. Kubatamuzi Oleg ni umuririmbyi ubu muri no misi asanzwe ari muri prison biturutse kumbure kugakosa gashobora kuba karabaye mu kazi kiwe. Rero bakunzi ba Samiro TV tugiye gusangira kino kiganiro tugiye kugisangira twatumiye umutumire adasanzwe ariwe mwene gusohora iyo ndirimbo Free Oleg. Indirimbo deja iza iri kuri YouTube kandi iriko irabica bigacika benshi bariko barayikurikirana cyane. Rero bakunzi ba Samiro TV imbere yuko tuja mu idonido abatarabikora mu manze muje kuri channel zacu za Samiro TV andika Samiro TV hanyuma ucuja kuri sabone ni subscribe bisigaye urasharinga ikiganiro cyacu ugire naga commentaire so bidufashije cyane. Yapu nkuko nayimeje kubabwira mu mwanya uheze nababwiye ko dufise umutumire adasanzwe kumbure reka Jesse ndamuvuga mu izina Jesse ndamuzi reka kumbure ashobe kwidondora yibwire abakunzi ba Samiro TV namwe mwese mko muradukurikirana muri no mwanya. Karibu cyane. Murakoze cyane. Hanyuma ku mazina nitwa Wanix Felix Ngoma ni abavyeyi banyise ariko abantu benshi barantaziraga bide nibaze ko beshi tuzinanye bisigaye n'amahoro kuko muri Samiro TV nasanzwe bameze neza kandi iyo naje mva tumeze neza urumva amahoro dushedeshe mu mukamba. Yes brother, karibu cyane muri salon za Samiro TV. Murakoze cyane kandi murakoze kunyakira turaganira ndazi ibintu bigenda neza. Turaganira. Abafana ndazi no musindi bidoga. Turaganira kabisa. Abafana ba Samiro TV ndetse n'abafana ba Wanix basanzwe dukurikira no musindi bidoga. Yego. Maana yake watuzaniye nyene agakemanye n'ikindani. Sikuvuga ngo nagakemanye ko kitakakemanye ariko ikiyago je nama ndimwo barabizi ko jewe icambere ndimvuga kure haro byinshi bakunda kumura kutagikora ibiganiro me nsibe gukora ibiganiro kuri no tu mu mpera z'uno mwaka w'2022 kugira nitegurwa umwaka w'2023 mpere ha muri Samiro TV ukabona no mwaka w'2023 nkoze ibiganiro byinshi menye no mpere ibindi nabihagaritse nemaze ikintu cy'umwaka wose nakora ibiganiro kandi bari bankumbuye. Yes bakunzi wa Samiro TV ni 1x kubera gatari 2x kubera mu ndiyama mvuka ndi umwe umva remaze kuba mvuka ndi umwe ni wane batuje na ni byoroshye sasa 1x tuizo nouvelle mbo bishasha afite mu bishasha mperuka gushira album yanje yitwa Urugendo kuri YouTube. Ntiyagaragaye cyane kubera ntagiye imbere y'ama TV ntagiye kunsamirizi zitandukanye ntiyagaragaye cyane mu bantu cyangwa ivugwe cyane kuko je ikintu cera ndakivuga kirera since nje ngaho nitape nk'abandi ngo yari irenze ngo yarababa oya album yanje ntiyagaragaye kandi ntiyakunzwe kubera iki bro kubera ubwanje nta promotion nayirondereye nuvuga yarakubise swata naje ndabibona ariko araba ababizi barabizi mugabo uko nagomba kubita siko yakubise Silvobre inyuma ya indirimbo igizwe n'indirimbo 14 abaja kuri YouTube ya wandike Wanix Gabido urayibona ariko inyuma y'ivyo naciye ngaruka muri game ndafite indirimbo nyinshi iyo album ndiko ndayikorera ama video nitege ko ama video bizogenda neza ariko naravye vaye ko nshira kama video mbona umugenzi wanje arafunzwe kandi mu bisanzwe jewe barabizi je ndakenye tano ne nkore gute gushikara yakumimbangana nteke y'ibintu kandi je gushikayo ndi umwe hari gihe binwa mvuga ati kugira umujamazo nave mu mimba canke abone ko nanje ndumuririmbye mugenzi we cifata ndamukura karirimbo nsaba leta ati Free Oleg bamuri kuri voilà nice nagira mbaze waruje kuvuga ko umugenzi wawe afunzwe yani Oleg tacha mvuga ati reka nkora karirimbo karaza kumushikira niyamara kumushikira okay yani
nakoresheje impano Imana yampaye nimba hari abasenga bariko baramusengera kugira avuye niyo mpano Imana yabahaye jeje naci nikorera mu gahogo ndavuga nti Free Oreg kugira turabe ko impande zose byo yumvikana hanyuma turabe ko ari cyo vamo Free Oreg kuba tumva ururimi rw'icyongereza no kuvuga barekure Oreg bamuribere yidegemvye none 1x est-ce que tuvuge nitusha kuvuga yuko washatse kugira ngo urondere aho ushobora kudugira kugira ngo est-ce d'abord 1x ni muririmbye 1x ni muririmbye kandi birazwe yago wamuzi mu biki ubwo 1x si mu YouTuber okay uvuze mu YouTuber nabaje abantu bose baje ku ma YouTuber kana ba YouTuber n'aba YouTuber muga hari abarikanisha urabitwara abo are okay nimba ndi mu YouTuber na uri mu YouTuber no ya no mu YouTuber kandi soneka kuba mu YouTuber ko indirimbo zanje zija kuri YouTube kuko na Satbi na Fizo n'aba YouTuber indirimbo zabo nini bakora kuri YouTube n'aba YouTuber naje urumva rendo mu YouTuber mu bandi kuko ndakora filme canke indirimbo zikaja kuri YouTube ndavyemeye ndi mu YouTuber mugo mu YouTuber kugira ndamube nuko ndumuririmba office company urumva company yitwa barabimbira barayizi mugabo bakunzi basabere TV nani yaraje cyari bitiye company yikeneye iri yitwa Gabiteka iri vide zero frayani ya company yifitiye zero fra kuri konti kandi yifitiye zero byuma n'abakozi ugira mbo oya muri company turafise abakozi mugano kuri Jesse no besha dukora kijama usanga dukora kijama kwa kundi nyene ushobora gusanga ibintu yakajya kubesha nica urara cameraman wari karatwega ko azi ngaba muhemba menshi muri Samuel TV afatana muri Gabide bahemba gute ko vuze ni kijama tumba twe twikora kijama kandi urumva usanga bimeze neza usanga twimvikanira so reka tugaruke gato rero ku sujet nyamukuru Free Oreg niyo titre indirimbo 1x yarashize kuri platform ya YouTube wavuze ko ari Free Oreg kandi nibaze yuko ikibazo cha Oreg beshi barakizi Oreg emprisonné kubera ko kumbure ashobora kuba yarakoze amakosa runaka ubutungane bwoye nibwo bushobora kweza umuntu cyangwa bukamenya bati arera cyangwa ntiyera siko none est-ce que tuvuge d'abord tumanze duhere kuri 1x est-ce que nidusha kwibaza yuko 1x yaronde ahantu ashobora kudugira kugira ngo dugire kwizina abantu benshi basanzwe bazi yuko muri no misi mbo uvuze nk'ico uba wihenze cyane ko je nimba no banifuje kudugira kwizina ry'umuntu sino dugira kujya Oreg aha mu Burundi nta muntu ariho no dugira kwizina ry'iwiwe nimiburi noja ku Burundi ahubwo tu nabikoze kubara ndamukunda none okay tugende bukebuke abamenyesha makuru mu abantu bazi byinshi umuntu hano dugira ko kuburyo nanje 1x nshobora kumena uri kuraraba ngaha niyinde Chena muntu nta muri mbona je no shobora kudugira we no bemera rero okay ndabemera kuko n'abarundi haje nawanka konkanye nango no kagwaya mahere silivopre abarimvye barundi ndabemera kuko n'abarundi ariko nubwo nabemera nimba muhiri wanye hari akadefu afise ntushuza gushigikira amakosa turafise rere mu Burundi wide fisa abarimvye bakomeye ariko ntibaja bukimbibi Fizo no nigwa hanze no oya kujya sukurirwa hanze Fizo kurirwa hanze kwiwe ikibazo mwe mugira bamenyesha makuru hari ukuntu mwama mu bango Fizo yagiye hanze Fizo yagiye gukora ama concert hanze ayakorera birabure gusa nimba yagiye hanze arafata kore concert yegeranye n'abazungu baje yari nabonye yagize akantu kirebura ujya no muzungu yafuvye ujya no muzungu yafuvye cyangwa usanga ari umumeti Fizo agiye hanze yegeranye abarundi n'abakongomani uburire bwacu sikuvuga ngo bagiye hanze ngo ni makosa rakomeye kandi uzagusanga abantu muri bwabo bari bubaye ariko 1x kuja hajya naho ukubita no mu kabari gusa hajya kuja bukurubi surtout en Europe ugashobora kwegeranya nabo abantu 20 cyangwa 30 ni ntabwo ikomeye ikintu gikomeye gose ko iburaya umuntu wese urazi ko abayibereye mu vyiwe kugira ngo umuntu ashe kumva ko abaye intéressé ashe kuza mu giteramo cyawe naho bari 200 gusa umva ko ari ikintu okay ndavyemera ivyo kubera urabona na kera iyo umuntu atsinze ku mutumba bose baramusamara twabana nk'igitangaza ariko kugeze no saha tubana nk'ibintu bisanzwe rero kuba Fizo umenga atuvuyemo agiye gukora bijya naho bari mu kabari kabaye byukuri nivyo gitangaza ko nta bari ko barabigira mugabo twebwe
aho duherereye au royaume des aveugles les borgnes sont rois voilà none baruririmba ngo bakajisho ngo babari nk'abantu kuko nkubi yaba baje bandi ba artiste waza umva ati naka nawe ari muri Sudan naka nawe ari hari yuko naka nawe uko twese twacavuga ati none hagiye kugira ibiki mwebwe zino sa baracomoka wenyene okay for example uwo muririmbi mugenzanje ngo ngaha mu Kanyosha yagiye Tanzania induru yakomye kuri Facebook iwa niba atari banga arabari induru yakomye kuri Facebook nimba atari oya je mu bisanzwe je ndiko ndakora ikiganiro nta mabanga ndi muje si politique ndiko ndakora muri politique niho nyegeza ngo ujya muntu yishwe na naka ni satbi aginga muri Tanzania Facebook yarakomye induru nubu ingira urongoye Facebook ariko aramubwira ati punguze kandi araho bisigura kandi iyindi ngona dufise ora kwiza umuriro n'amaviews kuri Facebook kuri YouTube kwaza komendora hari abana bakwiza miliyoni 10 mu ndwi nta nduru barimo Emilio bigero bituma nabari abantu batubana bacavuga ati bwabo beti komendora Emilio bariko barakoma induru ugomba baguhe collab cyangwa ugomba baguhe concert ugikomendora kuri Emilio tumanze twiyubaha uko je Emilio menya ibintu bisa aho gupambana nabari nyine nsituma navuze ati mu Burundi sefu pambana nabari nakuze 10 million kandi naho nyine nuko minduru je se ndabona bakuje 10 million hari hanze bakominduru none wa yene namubwira ndabakunda ariko hari utuntu tuba dukwiye gukosora sawa tugaruke gatoyi kuri nuze kundirimbo yawe wise Free Orege rikora Orege canke Libere bamuribere Orege uribaza neza yuko ijya ndirimbo ishaka kuzana iki nki ndavyite quel est l'apport yo shora kuzana ijya ndirimbo nk'inyishu canke kibazo kimiterera bo indirimbo ishobora kuzana ubwanje imaze ubunyene turiko turavugana imaze umunsi mugiye kuri YouTube il y a un jour ariko ndamaze kuronka feedback zaba felicite ati merci wagize neza bonne idée ati wavanze n'ibindi bintu mbere atari byawerege kandi bibereye wavuze ukuri kandi nuko maze kuronka imwe mu ma message y'abantu baba bari mu rubanza rwa werege baciye bambwira ko ashobora kurekugwa no muri indwi dutangura umva na deja umva bariko barambwira ati twari ko turabikurikirana ahubwo muragize neza kuko umva iyo babonye ko na mu mubashigikiye biragira inguvu ariko nabonye ko urukundo nerekanye n'abafana banje barunyeretse ma feedback ndiko ndaronka babonye ko nakoze neza nijacha tu imani labda atakuwa free kesho au kesho yego navyumvise nimba nibitahinda ariko ko nugusenga hanyuma ariko tusubire nubundi tugaruke gato umuntu agerageje kumviriza amajambo ari muri rya ndirimbo uravuga uti go bamurekure hari ijambo bw'umugaruka ko ngo ukutamenya ko umuntu ashaka kuba sana yakoze mu ibintu atazi adashobora gutahura mu yandi majambo nimba umuntu ashaka gutahura icyo ashatse kuvuga kumbure muri erere ashaka ko yaraguyemo cyangwa ko yaguyemo ko ashaka ko yariguyemo mu kutamenya agasanga yakoze amakosa mu buryo atazi rero tuje tuhagaruka gatoyi eske ni mushaka kwibaza neza yuko abaririmbyi rimwe na rimwe nabo bashaka gusanga bari kwaragwa mu makosa kubera kutamenya ingene bashaka gutwara akazi kabo ishatse kuvuga ko bashaka kurondera abantu babahanuzi bashaka kuba kubendika akabereka bati caha kumwereka umwongo huma n'udahuma akamenya ati ikintu bagikora gutya birusha guhanwa n'amategeko kubera iki abaririmbyi badashaka kwiyumvira yuko bashaka kwikora kuri abo bantu babahanuzi kugira ngo babafashe mu mwuga wabo Shamere mu Burundi abahanuzi b'umuziki nuvuga ko atabo kubera ko iyo babariho turadutere yacu bikora neza oya banze urindire gatoye tugende pole washaka kumpereza izina cyangwa amazina dushaka tutavyo tuzi mugabo kumbure nimba atari banga canke atari binyegezo ko nitegezo ko binyegezo niba nabahe baririmbyi afise abavoka abaririmbyi bafise abavoka aha mu Burundi kweri ico kibazo congora kuko ntabonze Jeni baziko atanabahari nta numwe n'uhora wumva yabayeho ku muririmbyi kanaka nuba mwitangiye ni kuvuga ababayeho kubera ko ikibazo gishitse ubundi bategerezwa kuba mugize ufise umuntu yamakurikirana ivyo uko twe twamera mu ngorane ndandi voilà ushobora kwihenda ugasanga wakorokeye mu ikosa runaka iryo kosa runaka ari wamaze kurikorokeramo Eske ni mushaka kubona yuko bagwa mu makosa ugasanga umuntu ubundi bategereza kuba bafise abavoka babakurikiranira akazi kabo nivyo nariko ndakubwira abaririmbyi
iyo bakoze amakosa umuavoka wenyene niwe yizana ku mutima w'ikigongo akavuga ati reka ndabe ko bya kintu ndagikora niyo mpamvu no muri ndirimbo navuze ati asante kwa Maître Muvayo aramaze kubikora inshuro nyinshi kandi urazi ko Oreg sijya mbere akoze ikosa kanaka kandi toujours Muvayo ni aba défenseur si kuri uwo gusa na Bruce Melody gaheruka burya bara défend abandi ya vraiment narandira arabizi no yamudefense na Bruce Melody menya ko Muvayo yahagurutse hari ico yavuze ati kwa kuba artiste ntitumara mari yarahagurutse vraiment agenda bizi bisigura ko rero ni wamaze kwigaragaza wenyene Imana imuhezagire naranabivuze no mu ndirimbo sinabivuze ngo nagahemo iyo umuntu ariko arakora mushimira taraf ivyo bintu mwama mushiro umuza gushimira ngo yari umwana mwiza yapfuye nk'ubu wenyine nabona isana misa neza nzofata ka audio ndungikire Chris ariko radio kamera ati Chris urakora neza mugabo uzosanga nzoza kumushimira yarapfuye ngo yari umuntu ameze neza ngo ivyo bintu bibaho nibibaho dushimira cyangwa nzoza ngumva ngo DJ ngo yarabaza neza uyo ngo yari umuntu mwiza why nto bivuga uboti yakora umenyesha makuru neza rero na Maître Muvayo nabishize mu ndirimbo subujyaja vraiment respect sana Maître Muvayo ahantu hose uri bava ko baragushimira cyane kumbure apa Maître Muvayo nta bandi je no kuri nta bandi nzi nta bandi mbo nimba baba bahari amazina yabo ntaraja ku rubuga kumbure bashaka barahari sindabavuka baruzuye ugabo ababitura kubera baguye muri ivyo bibazo runaka mbe ni bandi uko ico kibazo umengo cagiye cagiye hejuru cyane igihe ntuze yaguye mu bibazo byuko akoze ikose rya mbere Oreg akamufunga niyo twabonye ama intervention cyane ya Maître Muvayo nubakiye ko nubu akiriko kandi abo bandi byabo je ntavyo nzi kuko sindiko ndabona ariko se mpariye ko batariho bariho mugabe ibikorwa byabo je sindabibona none wohanura iki nk'aba abandi baririmbye kugira ngo abaririmbye cyo bahanura niba manze bamenye igihugu turimo imico dufise bubahiriza imico n'akaranga kubera ko turavye uko abandi baririmbye bo hanze bakora twaca tuja kubigandusha dusanga twahonyoye imico bica bigorana kuko nk'ubu n'abapeti benshi je murampanura bamwe tukavaho tunashwanye cyangwa tugahebana nkabwira ati ibintu mugize sibizima ngo yaha ngo tugomvye kuvuma benshi no mu ndirimbo narabishizemo benshi babikora ko barondere hiti barabe ko banyarwa kubavuga nk'ubu nkashinja ngaha kuri TV online mbere ya micro ya Samuel TV nkavuga ati jewe mudemu twari kumwe twagize nta kimwe twagize Silver ngo ndabe ko bamvuga ngo mbere ngo numukobwa wanaka ndaba nk'izina ry'umutegetsi kanaka ngo numukobwa wanaka ngo ni jaje twari kumwe mu hotel ngo bazofume bamfunga mvugwe urumva nivyo biriko beraduhumira ndi kwegera mugabo ngo bafume bamvuga umva mu Burundi turafise igihabo cyo guhitinga twagomba kubinyaruza pore uzoshikirwa iyuje je maze imyaka myinshi kandi ndarindiriye ariko urabona biriko biraza buke ndafise company zero bizoza rero nibareke guhababuka ngo hazogera igihumenyesha makuru wa mbere twumva abadidi kuruta abandi bose ni buke hazogera igihe Samuel TV kuje twara twumva ziya TV atayindi atamuntu ace kuri Samuel TV atajya hiti mugabo ntucufata ngurumva ngo nibi vyuma ngo mandavyimure ngo ubu ngo ndagiye ngo kora muri kumwe niho ncamva mane ngo kagenda ahanyene hiti tapatika creativity gusa ya only ego koresha ubwonko nta bindi nico rabaririmbyi nibige imico nakaranga dufise ngaha hanyuma bige kubigendera ibisigaye bakora akazi kabo bapige nyene ibindi navyo no bahanura nibaje kwishura ibiga umuziki bariko baratumana amaza baje kwishura ibige filme ushaka kubona umuntu ngakina filme hakavuze umujamara niwe yamyarantira inkuru ati izi yasi comedy ni theatre urumva ukabona umuntu ariko arakora ibintu tirere n'aba comedy rero ngaha mu Burundi sindabatse titre babahaye cyangwa niba ari byo bayihaye ngo naba comedy muga mu bisanzwe uri kurabikurikirana ziya ni theatre yakina bikina theatre be theatre mu Kirundi ni kinichese ni sinzi Chese na theatre yitwa Chese mugi ya ni iri muri ensemble y'Chese Chese iri mu bintu bishika bingana no kuvuga amazina ya irimo utirezi ntabwo ntizikice no ntuzi amategeko oya asa amategeko ya comedy mutima rero kumukureka ine mutima James tamaki byamuhaye mugabo ijya se comedy oya kumwe gusa ndamukunda rakina ibintu bihanura mugi ijya se comedy je ndavuga kuri nkigira mutima n'umujema no hari arabizi ko
karacumba shango okay ijya abarika ni sufome ya theatre kandara nukuri mutima ari mu bantu bambere bakina gahanura iyo ukurikiranye ibintu vyiwe uyikurikiranye ibintu vyiwe nutiga uzobutara umuntu media se comedy oya asi comedy ntitushe tubeshanya aha sindi mu director akomeye mugabo director bazi ibintu vya comedy na filme uzobaza ico kibazo mugabo naje uko ndabihize ijya si comedy yo kumbe rero urumva rero oya babuze izina bavyita ivyagira ko si filme mutima ni comedy nibigiraho biri nibigiraho ni konto saba reka tugaruke gato rero ntuze tugaruke ku kibazo ca Free Oleg ko ni indirimbo tuko turayibona ica kuri YouTube kandi vraiment congratulations kuko ndabona ikiraduga indirimbo ikiraduga wene nawe uvuga uti wibaze yuko ikintu ishobora kuzana nk'imfashanyo kuri Oleg nuko bumva ko message yoshika kure canke mu buryo bw'amafaranga cyangwa mu buryo bw'intuzeye icyo ubona ishobora kumuhereza ni mbo sinzi ko rakurikirana neza baririmbyi Valere bafise aha bapfa kutwima Valere mu Burundi na droit d'auteur ikore umuririmbyi ni umuntu wambere ashikiriza message sivyo n'abanyepolitike bitiza umuririmbyi kugira message yabishike kure no muri eglise bitiza umuririmbyi kugira bujya butumwe buhavi gushikira abantu neza umuririmbyi aramanza agakora rero nk'ubu nimba ndi umuririmbyi nkakoresha iyo message vya Orege yoshobora kunyaruka wanashima kuruta umuntu ariko aravuga ngo muze muri kurajyari uko baza kumva ati bahagurutse kuko bazi ko umuririmbyi bishikira bose mugaje ndiko ndavugira aha ati muze muri kurajyari barazi ko bizagorera muri twebwe mugabo barazi ko indirimbo ni nayishira kuri YouTube n'umuntu ari muri Amerika araza kuvyumva ati Orege yoba yaraye abonye igikorwa mbo nta message arabwo Orege yarabonye igikorwa sijana nakimurungikiye yakirungikiwe n'umwe mu ba artiste bakobwa bari ngaha mu Burundi yarambwiye ati bro big up kandi umunsi nasohotse tubonane yego nige jambo yambwiye ryonye nta bindi bintu aravuga canke ibiki acara nambwira ngo wanashima iyo ndirimbo yawe kumbe hari undi muntu yari yayimuririmbo bwa mbere yari maze amezi 3 acara ambwira n'undi ubwo nyine yaciye abona message yiwe kuba amuririmbi ashambwira bro uko muri batatu tutse twicarane niwe yaciye nabimbwira iyo muhungu yari maze amezi 3 ntaniyo narinzi n'ukuri yego nuwo wundi muririmbyi yaciye aririmbi yindi nabimenye kubera hari uwaciye aririmba aca avuga ati tuze twicarane ati kuko muriko muranyereka gwa rukundo yego ariyo mpamvu no muri rya ndirimbo nabishizemo ashagaruka rakimbaza pitiye ngo kubera ikintu bakivuze nanye ndaciyumvira abaririmbyi bakomeye kubera no menga ntibambona kandi aribo baje matwasangira niba abantu menga ni mukinywa gute ngumeze neza muga kubivugira hejuru basha batinyumenga ngo babagayitse bavuze umusane mugenzi wabo ya ntacyo nawe bicaye mu hisomo ntiyava azobona yuko azobona umukunzi oya muga ntazagira inzigo ntazashagira yafate yimvira yuko ashobora kucagira inzigo ngo nabonye naka bahuriye no kuri concert ugasanga aracumisa bidaje urebe ibintu byarabanga mu Kanyosha isat bina ba Emerson bakivumye white shipa na bagenda ni bidaje urashobora gusanga na white shipa ashobora gusanga ari byo baciyakorera mu ziya style oya ntagira inzigo ahubwo bimwigishe gusama amenye gutahura ibisigaye bigende neza kandi Orege ndakwifuriza gusohoka ndaze nabo muri Samuel TV ko bantumye ko bakavuga ati dukora ikiganiro nuko nabonye nico kintu natwe twashatse ko kiba diffuse kikashika bisigura ko nabonyene ijya ntumbero nari mfise bobo ntibakoresheje kuririmba ariko Didier ko atari umuririmbyi yacakoresha micro yiwe nabonye nari muri Free Orege nkuko twese tuvyipfuza yes urumva yuko ari ikintu gikomeye cyane gusapotingana gufashanya umwe wese mu buryo ashoboye icyo ashoboye gukora urashobora kuvuga uti jewe sishobora kumuhereza uburyo bw'amafaranga canke ntari ndijwi je mbona afise simbona ko nashaka approach umuntu nakugira ngo gira ama influence abashe kumusohora nta kundi kuntu uwo bizogwa mu matwa kumva aragize ikigongwe azoheba arabe ko ashobora gushira mu ngiro donc rero bakozi ba Samuel TV mugende kuri channel ya 1x Gabide 1x kugira ngo bashobore kuraba iyo ndirimbo namwe muzamufashije kameme kuko birashobora gufasha abazitereshaje abagirike bazisabagiza birafasha kandi ikindi naco ni mudutera ingoga twubwo baririmbye kubera munabona leta ntidushikiye ndabivuga ko nyene je nta no mafise kuko ndabizi ko droit d'auteur yasinyiwe mugara hano bicugare bitaraso yani biri appliquer niyo mpamvu no mu ndirimbo narabivuze biravugwa ku munwa
me ntibiri applique rero iyo muri ko muradushikira kumakaja ku ma Facebook ma YouTube aba bantu bakena ntimushikire kandi jewe ndubi uje mu artiste wese mubona akora filme comedy canke za theatre zabo aririmba genda mu mushigikire mugire sabone none kumugira abone amamega go Maria yandi nyene kugira iki muduteri niga ko nabona abantu babaye benshi bankurikirana nje nimba naho randirimba mu studio ka nkendimo nje ngenda ahantu hakomeye ndabaza n'ibindi bintu bikomeye usanga naragize nakora yani bavamera nk'abandi bareka gutanga lift kandi consommation iguma ari ni yindi nyene nimudushigikire rero mutibagira n'aya ma TV abarika radushigikire yes nkuko abantumye abagombye mu mushigikire mugire sabone kuri Samuel TV kugira ibintu bigere neza ikiganiro cy'wanzu ushobora kuburyohe mbe uraza abandi bazuze nyuma yiwanje ni benshi kandi bazovuga ibintu bikomeye yes cyugenda kuri Samuel TV kandi ka Samuel TV ni YouTube hanyuma tutabone ukachugira nuzeye na ga cloche de notification titapuye hajya nyene hama uhejeje tayari ushuzuribonera ibiganiro ugombora commentaire ugira nuzeye kandi urabona uko dusize ko gishasha gikorotse ni tanta ndabona Samuel ifise ibyuma bimeze neza isa namugira muzibona neza nani mumbona neza hamukashanga ugasanga uri kuri ibiganiro by'i Tanzania muri Samuel yego ibyuma bimeze neza salon présentation na studio production uratse ko muri side muri mu bantu bafise office imeze neza ije ukuri ndakuvuga mu bantu bafise office mu bashigikire Silvup kuko uravye ukuntu bipanze byarabatwaye imitari kugira abone gusa basumukurikirana mu yinege bitwaye iki yego nejo cyangwa igihe ntibabure no kuza kugira ngo baze kudushorera dufise na studio imeze neza yego yariko igeze ku ariko none ko reka muteye kuri promotion studio ku gwego kubera ko muteye mbona ivyuma imeze neza oya vuba tugiye dutangure promotion ya mbere nisabiye cyewe muzosabire manager wanye ndirimbi nta kibazo Jenny sabi ndirimbi nta kibazo vuba tugiye dutangure kwa Tsimiriro ego production vraiment iri ku gwego imeze neza umuziki ukosoye hanyuma cyenda ndazi ko nzoba mu bambere vraiment ahantu aha kuri piano ntagifa ego nanye nzi bayitwa Samuel Record ni Samuel Record yes yes rero nibaza yuko reka tubashimire 1x mwagize neza ko kwitaba ubutumire bwacu kugira ngo muze kushobora gutanga umuco ku ndirimbo mwaraye musoye mashize kuri platform ya YouTube indirimbo ivuga ngo Free Oleg kuri Oleg kumbure nibaze ko twobashimira cyane ko namasho kwitaba kakamba ya murakoze kudushimira nubo hari abafise ama TV batarabimbwira reka rero tubashimire natwe Eko turabashimiye cyane rero bakunzi ba Samuel TV aha niho dusoreje ikiganiro cyacu ikiganiro ahanini cyari gihagaze ku ndirimbo yakozwe na muririmbyi 1x indirimbo ivuga Free Oleg niyo titre y'indirimbo muje kuri YouTube mu liking mu abone kuri channel ya 1x sans toutefois kwibagira ntuzeye kuja kuri channel zacu za Samuel TV muyabone hanyuma mu comment ikiganiro cyacu aho mwashimye naho mwagaye byose biradufasha nibaza yuko ejo cyangwa hirya ejo uko dushize ko bishasha tubisangira ko dushize ko bishasha tubisangira murakoze cyane rero basi gukunze ba Samuel TV mwakoze kubana natwe muri no mwanya ukomeye cyane turabakunda cyane merci beaucoup bye bye